Dios te bendiga. Imana Estoy iguhezagire. escuchando Nariko numviriza los audios que me amaudio enviaste wandungikiye y kandi es motivo de alegría, de regocijo, vyanteye umunezero ver n'akamwemwe que los kubona hermanos están ko preocupados bene por data bariko arreglar sus vidas. barashishikazwa no Y gutunganya aunque ubuzima todo bwabo, eso kandi nubwo ibi ya ha byose sido hablado byari tanto en el mensaje del byaravuzwe hermano haba Dan mu como en butumwa el bwa mensaje Mudata del hermano Branham William, ndetse no mu butumwa bwa Mudata William, pero ariko muchas veces akenshi pensamos turiyumvira que se nos ko ha permitido ciertas cosas cuando en twemerewe realidad ibintu runaka mu gihe mu by'ukuri nunca Dios permite Imana itigera yemera cosas namba que ibintu estén fuera de la ibintu palabra, biri hanze a no ser y'ijambo, que sea mu ya algo kutaba kumbure que Dios por medio de su coba ari profeta nk'ikintu permita, Imana y ya eso es yemera biciye mu asunto buvugishwa. Ivyo de navyo Dios con su rero profeta, ni ibintu biri hagati cómo y'Imana maneja n'umuvugishwa esa ingene situación. iheza Pero igafata ivyo bintu. en cuanto Ariko ku al resto de los hijos bijanye de Dios, n'ibisigaye mu bana tenemos una misma b'Imana, alianza, una misma dufise enseñanza, uburongozi bumwe n'inyigisho zimwe, y eso kandi nunca ha sido ivyo permitido ntivyigeze el uno vyemegwa irse namba ko en una umuntu línea distinta como dice yoja mu la palabra. murongo unyuranye n'uko ijambo rivuga. Pero ahora pues nos Ariko encontramos en rero esta ubona aho etapa twisanze en la muri ino cual ntambuko ariyo todos deseamos estar bien twese delante de twifuza Dios. kuba tumeze neza Le imbere damos gracias a Dios y'Imana. que nos ha Turashimira permitido Imana esta ko etapa para yatwemereye kuduha ino ntambuko arreglar kugira todo, ngo porque imagínate si, dutunganye ibi bintu byose, kuko como dice mwiyumvire el hermano namwe William, nk'uko William yavuze, si hubiese ocurrido iyo haza kuba todo eso harabaye cuando ibi ya byose igihe el mensajero se fue, intumwa como él yagenda, mismo decía, tendríamos que pasar nk'uko ubwiwe y hubiésemos yavuze, tenido que pasar twategereza por la gupfa canke tribulación, byari kuba ngombwa ko duca mu kababaro porque el gakomeye, pueblo no estaba listo. kuko abantu batari Y todas esas biteguye. cosas, Kandi bino bintu parte byose ni igice de que el pueblo no estaba listo, c'uko abantu tanto en batari esos temas así biteguye, de haba muri ibi vyigwa matrimonio, nk'ibi como también en otros vy'ubukwe temas. ndetse n'ibindi En vyigwa. cuanto a esto que me Ariko ku has bijanye hablado, n'ibi por mwambwiye, ejemplo, esa muchacha que nk'akarorero lleva no mwigeme amaze eh, eh, 3 años con ese imyaka muchacho itatu ari kumwe y él n'uno no es musore, creyente, eso son ntaba ari consecuencias umwizera. de unirse con Izi un ni tipo ingaruka desigual. zo kwiyunga, zo kwifatanya Y n'umutizera, si no se casan y kandi están en una atubatse conviviendo todo, akabandanya abana eso nawe, ya es nuko otra cosa que está mal ivyo delante de n'ibindi Dios. bintu navyo nyene ari bibi imbere Lo y'Imana. mejor es que se Ivyiza separen nuko si él no se quiere casar. botandukana namba adashaka kubakana nawe, namba Pero badashaka eso ya es kubaka, decisión de ella. ariko iyo ni ingingo yabo, ni Como ingingo ella se bonyene siente, bifatira pero nk'uko bonyene la palabra bavyiyumvamwo. siempre Ariko dice que ijambo no hagan buri yugo gihe ryamye desigual. riduhanura yuko tutokwifatanya n'abatizera, Y kandi si ella mu gihe consiste o insiste en quedarse, yobandanya bueno, agashaka kugumana que se nawe, quede con él, nuko pero agumane nawe, ya tiene ariko otra cosa en contra, azoba agize ikindi estaría kintu viviendo kandi co una kugwanya, situación kuko azoba ariko mal arabaho delante de los ojos de mu Dios, buryo porque no bumeze ha nabi imbere y'amaso terminado su y'Imana, kuko matrimonio. Y atarangije ubukwe aunque si se bwiwe, casan, kandi nubwo estarían en la bokubakana permisiva, nawe nyene vamos baba a bari mu decir. bugombe buhaswe, nubwo Y vyogenda nk'uko. Kandi el otro caso que me habías hablado ikindi kintu mwari mwambwiye del que es una que ni está divorciada umugore y ashaka él kwabukana, no tiene los umugabo papeles nawe akaba adafise impapuro tampoco del divorcio, o impapuro sea, zo la kwahukana. señora está No kuvuga ngo divorciada, pero él no. umugore arashaka kwahukana ariko umugabo ntavyo Ahí ashaka. Aho rero lo mejor es que cada uno ivyiza nuko umwe wese se quede solo, la señora que yoguma se divorció wenyene, está sola, que se uwo quede sola mugore porque yahukanye abigisubira ella muhira, kuko ya tiene ese we compromiso con su yaramaze primer esposo, gusezerana o sea, ella n'umugabo no wiwe queda wa libre. mbere. No kuvuga ngo ntabwo yidegemvya, Si aún así ellos insisten kandi nubwo y él se yobandanya divorcia abikomeza, y se umugabo nawe casan, nyene aún akahukana hanyuma estarían agacaca ku wundi viviendo mugabo, naho en nyene yoba la ariko permisiva. arabaho mu bugombe buhaswe. Y kandi hay algunos casos que el hariho igihe hermano kimwe William me mwenda había William hablado de yigeze eso, kumbwira ku bintu nk'ivyo, que es mejor pues que se casen a yuko que se estén quemando ahita delante de yubakana Dios n'ubushushe. N'ibintu nk'ivyo nivyo y yambwiye, kandi estarían como quiera viviendo, iyo babayeho cumpliendo nk'ushaka parte de la kubaho escritura, pero ashitsa viviendo la igice otra kimwe parte en c'ivyanditswe, ariko mu kindi la gice naho permisiva. akaba ariko arabaho mu bugombe buhaswe bw'Imana. Y Kandi lo mejor es que él ivyiza regrese nuko yosubira con su esposa, pero si ku no, mugabo es que ya no wiwe, tienen ariko buena relación, namba porque badafitaniye imigenderanire myiza, entonces si se va a nuko divorciar, que rero no sería lo mejor. yahukanye ntibyo bavyiza, Si se va a divorciar, pues no se va a yahukanye casar con esa otra señora, ntiyubakane muchacho, esa n'uwundi señora mugore canke es umugabo, divorciada.
umugabo canke umugore pertenece a otro yahukanye hombre. aba ari uwundi mugabo. Y en el caso del Ku bijanye matrimonio que naho están viviendo n'abantu en una misma babana casa, mu nzu imwe están casados y tienen bakaba hijos, bubakanye que barabyaye esperen, que n'abana, aguarde, que esté barindire paciente, bihangane trate de enamorarla bagerageze nuevamente para kongera que gukundana se llame el kandi amor kugira nuevamente. ngo urukundo rwabo rwongere Porque rukure si se rurabagize, divorcia, kuko va a bahukanye prestar a que ella busque otro, o él va a bizotuma buscar otro y van a umugore volver aja al mismo kurondera ciclo. uwundi n'umugabo Va a haber akarondera un ciclo uwundi, ahí otra nuko vez. hace haba No es ibintu que lo hayan nk'ivyo hecho, va a kandi volver esta kandi ivyo ntivyari bibereye, esa ntivyari parte que ha bikwiye. pasado Iki con los gice demás que están cabaye kuri aba divorciados, bandi bahukanye, tienden a buscarse un compañero o nuko bakaja compañera kurondera y ya abagore estarían abagabo haciéndolo kandi mal. O sea que lo baba mejor bariko es que él se barabikora quede con nabi. ella, con su Nuko rero cosa, su ivyiza casa. nuko Pero yogumana esta n'umugabo familia, wiwe mu matrimonio, rugo, pero están ahí namba con sus hijos batubakanye ariko bakaba y de bafise un momento a abana, otro esa llama enciende nuevamente barindire kuko urwo y rukundo que rurongera ese rukarabagiza matrimonio pues rukakura, sea de nuko bendición para la obra. urugo rwabo rukaba Eso urw'umugisha. así por encimita te Ivyo toqué esos tres ndabiciyeko puntos. nk'uko En cualquier otro kuri ivyo bintu caso, pues buri con kindi mucho kintu gusto y disculpa el cose tiempo que me munyihanganire tardé ku de mwanya, son tantos que me han escrito kuko que ni benshi hay varios banyandikiye temas, mu vyigwa bitandukanye, pero saqué este momentito ariko para mfashe platicar kano estas kanya cositas kugira ngo con ustedes tuyage ibi bintu de estos namwe tres casos que tenía kuri ibi allí bintu bitatu en esa área de la biri congregación, hariya congregación. mwaruriya rushengero, Y mwaruriya lo mejor koraniro. es Kandi vyiza hacer todo en la perfecta nuko byose voluntad de Dios. twobikora mu Ahí bugombe butunganye ya no bw'Imana, corre chance aho niho umuntu atikwegera la ibyago persona en estar haciendo byo algo kuba ariko arakora clandestino. ibintu mu bugombe Dios te buhaswe. bendiga Imana y me iguhezagire saluda mucho a la kandi congregación untahirize de Cartago, urushengero rwa hariya muri Karutaho Colombia de mi parte, Colombia y ubantahirize vamos a llegar. kandi Para eso tuzoshika. salimos, Nico para eso gituma estamos twasohotse, nico aquí, gituma turi por ngaha, eso es que Dios nico nos gituma Imana redarguye en nuestro corazón y que inezerezwa n'imitima vemos allí yacu, que hay kuko ese irabona deseo de yuko hacer las harimo cosas bien, es icifuzo porque cyo gukora Dios ibintu neza, kuko nos Imana está ayudando y está iriko poniendo ese iradufasha, sentido para hacer las iriko cosas iradushiramwo iki cifuzo cyo conforme kugira a su ngo perfecta dukore voluntad. ibintu nk'uko ¿De qué le igomba, vale vivir kuko ntaco vyokumarira los días que nos kubaho quedan aquí iminsi dusigaje y hano aparentemente vamos a ser felices ukamengo ugomba estando con una kwinezereza persona que no es ukabana n'umuntu la que corresponde o haciendo algo que esté atari we fuera de la wagenewe palabra? canke ukaba uriko urakora ¿De qué ibintu le vale binyuranye n'ijambo? par de meses, par de años Ntavyo vyokumarira estar kumara con una imyaka persona así n'amezi y uri kumwe perder n'umuntu nk'uwo, una bendición hanyuma tan grande, ugatakaza umugisha ukomeye lo cual cane, es ari wo la transformación y ari la cena de la uguhindurwa boda del Cordero. n'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. No hay una balanza que Nta pese munzane uhari más wopimako las promesas y las bendiciones amasezerano hamwe n'imigisha que algo terrenal. ugereranije n'ibintu vyo ngaha Jamás se kw'isi. compara algo que Nta vamos a nubwo recibir kandi wogeranya ibintu con lo poquito tuzoronka hamwe que n'ubuntu vamos a buto disfrutar aquí cane haciendo algo que tunezerezwa esté ngaha mu en su gukora perfecta ibintu voluntad. bitari mu bugombe Dios te butunganye. bendiga, Dios te Imana guarde. iguhezagire, Imana ikurinde.